Mahoro kuri mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira kaze murano makuru mu Kirundi tubashikiriza tuhera kuri zimwe mu ngingo nkuru zikurikira. Kuri uyu wa mbere hatangujwe muri komine Gihanga intara ya Bubanza isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi hakorerwa abakenyezi n'abigeme. Murano makuru turaza kugaruka kukungene iryo sekeza ryatangujwe kw'isi. Umugambwe Kodebu iragi ryandadaye nawo umenyesha ko uzokwitabira amatora yose yo mu mwaka uza. Ivyo ngo vyapfundikiwe mu nama ya bose idasanzwe yo kuri uyu w'Imana y'uwo mugambwe yabereye mu gisagara ca Bujumbura, nk'uko umukuru w'umugambwe abishikiriza muca mubikurikira mukanya mw'idonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa, nari mpejeje kwibabwira ko hatangujwe icese kuri uyu wa mbere muri komine ya Gihanga y'intara ya Bubanza isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Yiyumviriwe mu mwaka wa 1991 nk'uko biri mu cegeranyo cishira hamwe mpuzamakungu citaha agateka k'abakenyezi ONUFEM cyo mu mwaka w'ibihumbi 2023, aho bamenyesha ko umukenyezi umwe yicwa n'uwo babana canke n'umwe mu bagize umuryango wiwe uko iminota 10 iheze. Reka mugenzi wacu Lydia Gahimbare abitubwire. Muri ico cegeranyo cerekana ko isekeza ry'iminsi 16 yo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ryakoreshejwe mu ntumbero yo guhamagarira makungu ku kibazo gihanze isi na cane cane amabi yakorerwa abakenyezi. Nkuko ico cegeranyo cishira hamwe mpuzamakungu gitaha agateka k'abakenyezi ONUFEM cyo muri 2023 kivyerekana uko iminota 10 yahera niko umukenyezi umwe yitwa kw'isi n'uwo babana canke n'umwe mu bagize umuryango wiwe. Mu myaka y'igumikimwe 1991 ushira umwaka w'1992 niho abaharaniye iyo misi 16 basohora urwandiko rwego mpuzamakungu bahamagara ishiramwe mpuzamakungu ONU gushira ku rutonde rw'ivyigwa amategeko agenga abakenyezi mu nama yari kibera Vienne mu gihugu ca Autriche hari mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'1993. Kubw'ico cegeranyo muri iyo nama ubwo rwandiko rwari rufise abantu bagera ku 10 miliyoni bagiteye ku mukono rwanditswe mu ndimi 23 rukaba rwavuye mu bihugu 124. Ko rwandiko rwaciye rutuma handikwa urundi rwandiko rwemewe n'amategeko ruhanira agateka k'abakenyezi n'abigeme nka kimwe mu bigize amategeko agenga agateka kazina muntu no kumenya ko amabi akorerwa abakenyezi biri mu bihonyanga agateka kazina muntu. Hari mu itangazo ryasohowe aho nyene mu gihugu ca Autriche mu mwaka w'1999 isekeza ry'imisi 16 yo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ryaciye rituma ishiramwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko igenekezo ya 25 Munyonyo ari umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Arakoze Lydia Gahimbare. Umugambwe Kodebu iragi ryandadaye ngo uzokwitabira amatora yo mu mwaka uza waba wonyene canke ubicishije mu runani rw'imigambwe yifuza kuja hamwe. Ivyo vyafundikiwe mu nama idasanzwe y'uwo mugambwe yo kuri uyu w'Imana yabereye mu gisagara ca Bujumbura. Kefa Nibizi arongoye uwo mugambwe akavuga ko abagize umugambwe basavye inzego zibijejwe ko ata muntu n'umwe yobuzwa kwitabira amatora.
umugambwe Kodebu wafashe ingingo yo kwitabira amatora yose, no kuvuga amatora y'abashinga amateka, ay'abakenguza amateka hamwe n'ay'inama mpuzojambo z'amakomine. Ikindi twasanze gikenewe nuko habaho gucungera neza amatora, hagashirwaho imigwi mu mugambwe ikwirikirana ingene amatora ariko aragenda kuva ku biro vy'itora gushika w'igihugu, kugira ngo tuze dufise ibiharuro vy'amajwi y'umugambwe Kodebu, tukazobigereranya n'ibizoba bishikirijwe n'umugwi Seni kugira ngo tuze dufate ingingo zibereye. Turavye kandi ingene abenegihugu baremerewe n'ibibazo bitandukanye, twasanze dukeneye inguvu nyinshi kugira ngo dushobore kuronka inzego zohangana n'ibibazo bigoye abarundi. Ivyo rero bikumvikana yuko hamwe bishobotse akabaho iyindi migambwe yifuza ko ibintu bihinduka mu nzira nziza, birakunda turashobora kuvugana tukaraba yuko twoshira inguvu hamwe mu kwitaba ayo matora. Tukaba kandi twarateye akamo abarundi bose yuko botsinda ubwoba ariko bakitabira amatora yimirije, na cane cane bagafashanya n'imigambwe mu vyerekeye gucungira ko amatora ariko aragenda neza. Twasanze kandi ko hariho intambamyi nyinshi mu vyerekeye ivyo kwitoza, usanga hariho kugomba kubuza bamwe n'abandi gushobora kwitoza. Tukaba twarasavye yuko inzego zibijejwe ata muntu n'umwe zobuza kwitabira amatora, no kuvuga kwitoza no gutora mu gihe amategeko dufise yoba abimurekurira. Amakuru twabateguriye harabandanya. Bamwe mu banyagihugu basamburiwe ivyabo n'imyuzurira y'umufurege Mugerangabo uca hagati mu gisagara ca Rumonge, barasaba komine Rumonge ko yosanura ibice vy'uwo mufurege vyasambutse kugira ngo inzu zabo ntizibandanye zihenuka. Ndi mu nyuma yaho amazi y'imvura nyinshi maze iminsi igwa mu Rumonge hasamburiye ibice bimwe bimwe vy'uwo mufurege n'inyubako z'abantu zigashikirwa. Musitanteri wa komine Rumonge ariko amenyesha ko komine ishobora gusa gukingira ikiraro kiri kuri uwo mufurege kwibarabara ry'igihugu nimero 3. Ni nkuru tubaza Jean Pierre Misago. Kuva mu makartier Gihwanya na Mugomere y'amazi atembana uwo mufurege Mugerangabo azanana gushika mu kiyaga Tanganyika, aho atembera inkombe zarasenyutse harimwo nizubakishije amabuye n'isima. Inzu zihegereye zimwe zisambuka impome, ivyari mu nzu biratwagwa, ahandi imishinge irimburuka, ahandi naho ibidandazwa nk'intebe n'ububati bitegwa n'amazi. Uwo mufurege wuzuye kugeza naho ikiraro kiri mu ibarabara ry'igihugu nimero 3 kirengerwa. Bamwe mu babishoboye ubu bariko basanura bihuta ngo imvura ntisubire kugwa badahejeje. Abandi nabo basaba ko komine Rumonge yosanura ivyo bice uwo mufurege wasambutse kugira ngo biyumve ko batekaniwe y'imvura iguye. Kubwa Augustin Minani, musitanteri wa komine Rumonge, iyo komine nta buryo bw'amafaranga ifise bwoshobora gusanura aho hose uwo mufurege wasambutse. Igishoboka ngo nukubaka agace kegereye ikiraro kiri kuri uwo mufurege kwibarabara ry'igihugu nimero 3 ku ruhande ruriko ahadandarizwa intebe n'ububati, kugira ngo ico kiraro ntigitwagwe. Mbere akerekana ko komine imaze kuhasuka amabuye n'urucekebuye. Ariko n'ababa mu gisagara ca Rumonge basabwa kwimba ibinogo bijamwo amazi avuye ku nzu kugira ngo bagabanye ayatembera muri Mugerangabo. Ko bimuraba, Obede Ntineshwa aserukira ikigo OBPE gikingira ibidukikije mu ntara ya Rumonge ahanura abegereye Mugerangabo kwijukira gutera imigano ku nkengera za Mugerangabo mu ntumbero yo gukomeza inkombe, bongere birinde kubakira kuri uyo mufurege, yerekana ko inkombe zisenyutse n'inzu isambuka. Arakoze na Jean Pierre Misago. Uburyo bungana miliyari 300 nibwo bugiye gutangwa n'ibihugu bitura
nk'uko bivugwa mu masezerano yatewe ko umukono muri COP ya 29 ubwo buryo bukaba buzofasha ibihugu biri mu nzira zo gutera imbere kugwanya ihindagurika ry'ibihe. Amakuru dukesha Africa News amenyesha ko ubwo buryo bwatanzwe butashimishije ibyo bihugu biriko biratera imbere kuko hari hasanzwe miliyaridi 1,300 z'amadolari, hari nako hasabwe imiliyaridi 1,300 z'amadolari. N'inkuru tubaza Sheila Irambona. Ayo makuru amenyesha ko amasezerano yaraye atewe ko umukono ko hagiye gutangwa uburyo bungana imiliyaridi 300 ku mwaka. Ayo mahera nayo akazoba ari ayo gufasha ibihugu biri mu nzira y'iterambere guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Ayo mahera akaba ari munsi cane y'imiliyaridi 1,300 yari yasabwe, bikaba byarashavuje cane abari basavye ubwo buryo muri iyo nama ya COP 29. No yaserukiye igihugu ca Nigeria muri iyo nama akaba avuga ati nitwatahana izo miliyaridi 300 hama twavuga ko ibihugu bitura byafashe iya mbere mu kugwanya ihindagurika ry'ibihe, tuzoba tugiye kubiri n'ivyo tuzoba twavuganye mu masezerano. Ati sinzi ko no bibutsa ico amasezerano avuga. Ayo masezerano aremeza ko ibihugu bitura ari byo bisohora ivyuka vyonona igisenge vyinshi, akongera akemeza kandi ko ivyo bihugu bitura bikwiye gufata iya mbere mu kugwanya ivyo vyuka. Ayo mahera mvuga ko mugiye gutanga gushika mu 2035 ni nkinamico. Ayo makuru abandanya amenyesha ko naho hari abidogera ubwo buryo hariho abavuga ko ari intango nziza. Uno ati ngo vyari vyiza ko ayo mahera azotangwa aba ariyo afatwa nk'intango hako afatwa nk'ayahereza. Ngo kuri bamwe ayo masezerano yarayatewe ku mukono ngo yofatwa nk'ayo bashizeho kugira ntibatahizira yoye. Uno yaserukiye igihugu ca Kenya muri iyo nama amenyesha ko bizera ko bazokorana n'ibindi bihugu byegwa n'ico kibazo. Hanyuma ayo makuru arangiza avuga ko ibihugu biri mu nzira y'amajambere vyagiriza ibihugu vya rutura kutitaho ingorane zijanye n'ihinduka ry'ibihe. Reproche aux nations riches leur manque de responsabilité face à la crise climatique. Ni kuri iyo nkuru duciye dusozerera ko amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiye naho ku munsi wecu.